birya bintu byose mwabonyeyo binyurira nibihuha gusa. Na Rev Petrus yatanguje amashengero ya Pentecote, nta na rimwe yemeye ikintu citwa Archeveque canke ibintu bene ivyo, ibintu bitaraba no muri Katolika y'u Burundi super Archeveque. Muri iki gihe ikirere cyo hejuru y'abapentekote kiraroze, nta bintu mubona hejuru mu kirere. Abamaze kubibona babari babagorora amaboko, ntimubeshe muri abantu b'Imana. Iki kirere kiraroze hejuru y'abapentekote. Birya bintu byose mwabonyeyo binyurira nibihuha gusa. Kabisa nibihuha. Erega haraho abantu babesha bakabura n'ingene babesha. Ico tuzira twebwe na Rev Petrus yatanguje amashengero ya Pentecote, nta na rimwe yemeye ikintu citwa Archeveque canke ibintu bene ivyo, ibintu bitaraba no muri Katolika y'u Burundi super Archeveque. Nubugesera biragakurikirana bavyanditse ntibibe ku bapentekote. Kabisa kabisa kabisa. Pentecote ni imwe mu Burundi. Tugomba dushire tubabarira ikintu mu ncamake muza gutwara muri Pentecote, kubera tutemera ivyo mvuze. Nta shengero na rimwe rifise ububasha kugendera kurindi. Pentecote misiyoni yose ni independante autonome, irigenga muri vyose no muri gestion muri vyose. Mugabo iyo bavuga, mwebwe nk'abashobora kubitahura, iyo bavuga communauté des églises de Pentecote au Burundi, muzosanga Pentecote iri mu Rudende. Ni shengero rimwe rifise amamisiyoni menshi. Dusangiye inyigisho z'urufatiro ngenderwako, ivyo bita doctrine. Dusangiye urutonde canke idero, ivyo bita discipline y'ishengero. Dusangiye ivyo twizera tukavyatura, ivyo bita confession de foi. Nta rindi shengero rya Pentecote naho muzobona baza baragira ngo Pentecoste Church ibiki muri ibi bishasha vyaya mashengero ya amashengero doreveye, niko no vyita hariya Tanzania baravuga ngo makanisa chipukizi. Aya mashengero mashasha naho boshiramwo Pentecote, mugabo si Pentecote yaje iva muri Swede. Twebwe nta bindi twemera. Pentecote ni imwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, byose turabisangiye. Ubu rero hari ikintu cabaye kimwe tugomba gusenge. Twara amashengero ya kera Ruvyara, Kayogoro, uko niko akurikirana, Kayogoro, Kiremba, Gishiha, Mugara, Nyanzarake na Bujumbura. Twebwe twari dusanzwe dufise ivyete bitugenga kuva mu gihe c'abakoroni. Personnalité civile ni ayandi mategeko twayaronsa asinywe na Bodwe, umwami w'Ababirigi, kuko niwe bari baradukoronije ngaha. Itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 1961, ayo mashengero 6 niho yaronka ukumenyekana, yaronka ibiyaranga imbere y'abaganza. Murumva rero nta bishasha. Muri iki gihe rero ibwirizwa rya leta rihindutse, si kuvuga ko duca duhindura ivyo. Oya, erega naho wowe ushaje ntuhindura umuvyeyi. Ko ubu wakuze rero so akaba yaragize intuzu zomufute kuri karangamuntu. Naho so yoba yarashaje aguma kuri karangamuntu kawe. Murabyumva?
aka gahugu k'i Burundi muzokubahe, nasanze igihugu naho coba gitoyi kw'ikarata y'isi. Ugomba uje Amerika, ugomba uje hehe Buraya, ugomba uje Australia, bazovuga ngo umunyamerika avuka Igitega ibugendana, ntibizokuvako. Naho uzoja he, naho uzoja i Buraya, naho uzoja he, narababariye ati mwabagabo n'abakobwa n'abagore nsanzino, ntimuze mwibagire gusengera igihugu cabavyaye, kuko nasanze naho muri abanyamerika bararekeje kiyo muvuka. Umviriza rero, naho woba wakuze canke ukaba mutoyi, ntiwibagire ko uri umukristo wo mw'ishengero rya Pentecote. Pentecote turavukana. Aya mashengero rero ya kera nayo mashasha aho vyanyuraniye nuko habaye bamwe bavuga ngo tugomba agrema shasha. Iyo usaba agrema uba usaba kwemegwa, ntusaba kwemegwa umaze imyaka 90. Wewe vyova he? Hama ivyo wakoze ugaca ubifuta. Abavyemera nabo oya, mwebwe murasaba ivyitwa conformité, mwisunga ya mategeko ariho mashasha, ariko kwemegwa mwebwe twabemeye kera. Mufise amashuri, mufise ivuriro, amavuriro, mufise insengero, ibintu birareyona mu gihugu, none mugira mu bisambu. Ntituzobasinyira bene ivyo. Abari bafise ivyo vyiyumviro rero baca barababara, baca bararungika ibintu mu kirere kugira ngo abantu bagire uruhagarara n'amahoro. Haramashe amamisiyoni 11 twagumye uko twari barahindura amategeko yisunze ibwirizwa rigenga amadini n'amashengero. Twebwe turacari muri sepebu n'ishengero ry'i Bujumbura. Umviriza, muri abo 11 nta numwe aruta uwundi. Hariho abatari bafise ivyete, nibo ngomba kubabarira. Ni Rusagara, Kayanza, Gitega, Karama, Mukoni na Ruyigi. Nta vyete bari bafise kuko bari bashasha, bagendera ku babavyaye. Ariko ubu ikete Rusagara ifise irangana niyo Bujumbura ifise, kuko ntituzoza gutegeka Rusagara, ntibikunda. Ivyo rero nk'abakristo turabibabariye mu bisengere, nta nzira kirasha. N'abatarabikora bazobikora bukebuke, none bazikura mu muryango. Nta nzira kirasha. Ndabona ega bamwe ndazi, mwebwe muri mbere ndazi yo muva, naho bari abavyeyi banyu bataraza turabarorereye, nta nzira kirasha. Kandi uyu munsi nta numwe tuza kwirukana ku ruhimbi kuko turavukana. Ivyo gusa n'amageragezwa ari mu burongozi, ariko ntiduce twitana ba super Archeveque. Ubwo n'ubugesera n'ubugesera bakoze bitari ivyo. None rero muhumure mureme n'amahoro mu mashengero, ivyo turiko turasenga uwo muyaga uzohera. Imana ibahezagire.